Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nani ndashimira Imana kubw'ubutumire nkuko pastor bivuze hano ndaheruka muri 2009 kandi no musi rero ngiye kubabwiriza mu Kirundi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ndashimira Imana kuba hano hantu kandi ndizera ndakunda iyo dufise imisi myinshi yo kuba ahantu tukinjira ndakunda kwinjira indani. Bwana asifiwe sana. Ngira umuntu micane ati tugomba kwinjira indani. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndakunda gufata ijambo tukagiga tukaripanura ku buryo umbaza ngo tugiye kwiga iki muri iyi minsi nanje ntaco nzi neza. Yesu ashimwe cyane. Ubwo rero muzoba mumfasha gukompoza canke gutora umutwe w'ijambo uko muzoba muri ko murumva mpemu yareka reba hishurira. Ako je nageje kuvyimvira kandi nimba ari ikintu gero kingora gutora ni titre. Rero ubwo rero ntiwitege kumenya ngo tuzokwiga iki muri iyi minsi sivyo? Ariko iconzi ivyo tuzokwiga muri iyi minsi bifise urukurikirane canke iwanyu sisiko muvyita bifise urutonde rwarundi nyene. Haleluya. Amina. Rero nkuko pasteur abivuze dukorera mu Burundi ndakunda kwipresenta nka pasteur wa Apollinaire ko no mustare kundusha. Haleluya. Hari Imana ishaka gukora mu buzima bwawe, hari Imana ishaka gukora muri kino gikorwa ca hano hantu. Ntivyoroshe kugenda ahantu uheruka kera kandi ahantu hose hagira impwemu yaho. Ahantu hose nukuri naho tuba dusanzwe tumenyereye kuba tuvuga ubutumwa. Je sinkunda gusubiramo kandi sinkunda kuvuga ibintu kuko umunsi umwe vyigeze kuvugwa bikaryohera abantu. Ndakunda gusaba mpwemu yera ngo ampe kumenya umwuka w'ikirere caho hantu. Haleluya. Kandi ndumva yuko Imana yansororeye gato kugutangura ndazi ko izo mpano dukurikira. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndumva nizeye yuko iyi ni misi myiza, ni misi yo kwagukirwa ku buzima bwawe, ni misi yo kwakira icimana igomba gukora mu buzima bwawe. Ariko kimwe mu buryo nshaka ko introduce iyi misi dushaka kuvuga ko nshaka kuvuga ngo umuntu wese Imana yaraduhamagaye iduha kumenya gakiza, iduha kumenya umwana wayo, iratwihishurira, idukura ahantu. Ariko kandi nizera yuko uburyo Imana yaduhamagaye kuba umugisha no guhindura ibintu no kuzana impinduka kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abizera twese turabuzukuru wa Abraham. Haleluya. Abraham Imana imaze kumuhamagara yamusezerane kumugira isoko ry'umugisha ku mahanga. Kandi nkuko twitanga imbere mu byo kwizera yabaye isoko ku mahanga, niko nizera yuko uwizera wese mu buryo buboneka canke uburyo bubayabaye, uburyo busakuje canke uburyo bucecetse, uravyumva, uwizera wese Imana yamuhamagariye gucika source y'umugisha ku bantu bose bamukikuje. Haleluya. Rero dufatiye kuri ico kintu nizera yuko kugira ngo Imana itugire isoko ry'umugisha canke kugira ngo Imana tugira ibikoresho bihindura ibintu, nizera neza yuko ivyo kugira Imana ibikore nta kintu Imana izoguha gushikana ku bandi itabanje kugigushikana ko wewe ku gatwe kiwawe. Haleluya. No kuvuga ngo ndizera kandi ndemera neza yuko hari ibikorwa Imana ikora mu buzima bwacu, hari igikorwa mpwemu yera akora ubuzima bwacu ku munsi. Nukuvuga ngo muri iyi minsi yose tuzoba ko turiga nzoba mpagaze cyane canke nshimikiye cyane ku gikorwa Imana iri kirakora mu buzima bwawe canke ku bintu Imana itumbereye gukora mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo wewe ucike produit Imana yishimira kandi dandaza nkore terme iri commerciale sivyo, uri kintu uri produit Imana yerekana kugira ngo abandi bakurabiye ku buzima bwawe babone ico batuma bakurikira Imana yawe bivanye n'ivyakoretse mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ivyo uzobera kumugisha abandi ni ivyo Imana izoba yabanje gushitsa mu buzima bwawe. Rero kimwe mu bintu nasanze hari obstacle canke hari intambamye nyinshi canke piko viziwizi. Bwana asifiwe sana. Mu Giswahili siko hari ibintu vyinshi bigenda bimeze nk'ibizibira ubuzima bw'umuntu kugira ngo ntibushike muri ca kibanza cyo gucika icagomba gucika. Hari potentiel iri mu buzima bwawe, hari ibintu vyugaraniwe mu buzima bwanje, ariko gushika Imana ishoboye kubohora imigozi yose iri mu buzima bw'iwanje, ikabohora ibintu byose kugira ngo ubuzima bwanje bushike kuri ca kindi bugomba gushikako. Hama maze gushika kuri ca kindi niho abantu bazonyonkako, niho abantu bangyako, niho abantu bankura kumugisha. Nico gituma Imana iri busy no kwitwararika ubuzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka nakubwire no musi ndashaka ko introduce si ndavyinjiramo cyane
ariko ndakunda gushiraho urufatira kugira ngo twumve ahantu turiko turagenda kandi kugira ngo bizane no mu mutima wawe gusenga kumenya ico ugiye gusengera muri no misi ugomba kubona mu buzima bwawe. Haleluya. Ariko kimwe mu bintu ushaka kuvuga ndagomba kuvuga ngo umuntu w'Imana agomba kuba umuntu novuga gute umuntu w'Imana agomba kuba umuntu adahazwa n'ubusa. Umugore yasavye Yesu ngo amukorere igitangaza ngo amukirize umwana. Yesu amaze kuvuga ngo sinshobora guha z'abana ngo ndazidehe utubwa. Kandi borabintangaza ingene Yesu ko yakoresheje amaterme, ariko ndakunda Yesu kuko ari afise ururimi avuga nta umuntu ntabembereza. Iyo avuze aravuga ubashoke ukabashoke, ariko kandi mwashika mwijuru muzomenya igituma kumure yamubwiye ngo nta hinjya z'abana utubwa, sivyo? Aho Kameme yari umuntu, sivyo? Aravuga ati simpa injya z'abana utubwa. Ariko ujya mugore kimwe mu bintu bintangaza ntiyakanzwe n'uburemere bw'iryo jambo, abwiwe n'umugabo yamakiza abantu akora ibitangaza. Kumuri yaza kuba ari we wacuterura umwana wawe w'ikimuga yigwariye ukikorera ukagenda. Utibasha ahantu Yesu avuze gutya. Bahora avuga ngo n'uw'Imana noneho ni mupagani yigendera. Ariko ujya mugore akubiswe ijambo rikomeye, ariko ndamubonamwo umutima wo gushaka ikirenze, ndamubonamwo umutima wo kuba umuntu azi ico ashaka kandi ari umuntu ari determine. Aramwishura Yesu aramubwira ati fine, ariko naho utubwa tutajinja z'abana niburi utubwa duhora tugi vyakorotse hasi. Kandi ndabizi neza yuko kubikorotse kuri ayo meza y'abana, ndabizi neza ko hari bikwiye kugira ngo n'umwana wanje abone igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu arahindukira atangazwa no kwizera k'uyo muntu. Ngiyadabwire ngo mugende musome Bibiliya muzoka musanga Yesu yamye ari impressionné. Yesu yamye atangazwa n'abantu bafise ukwizera kwiharije. Nukuvuga ngo hari abantu yahuye nabo mu buzima bwiwe baramuchallenginga barahindura ingene nabona ibintu bakora ku mutima wiwe batuma gira ica bakoreye bidasanzwe biri muri gahunda. Uravyumva, ariko abikoreshejwe n'ikintu ababonyemwo kigaragaza inyota bafise n'icizere bamufise. Mwese ashimwe cyane. Haleluya. Kandi utwo tumanyu twazanye gitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ariko mwebwe ntimugikeneye guhabwa utumanyu kuko mwacitse abana, mwabaye adopte, mwashizwe mu mugambi w'Imana, muri abana b'Imana, muri basa muragwa, mufise isezerano n'Imana. Nukuvuga ngo mwebwe ivyo mujya nibiri kumeza si vyakorotse. Asanga ivyakorotse vyarazanye gitangaza mu buzima bw'ujya mugore. Reka nabwiye ngo nimba injya bwite zateguriwe abana, a plus forte raison ntizizobura kuzana igitangaza mu buzima bwawe, mu gikorwa cawe, mu muryango wawe, mu kazi kawe. Nico gituma asanga wicaye kuri aya meza, asanga tugiye kwicara kuri aya meza. Reka ndabashire inyota mu mutima, mwifuze ikirenze ico musanzwe mugeze k'uyu munsi. Kuko arubizi abantu b'Imana kenshi mu buzima bwacu turaba abantu babihevye. Urabizi ushobora kuba mu gakiza ukaba mu Mana, aho ugasanga umuntu ikibazo cawe waramaze kucadopta caracitse cawe. Uravuga uti amakrize yanje y'amanere amfata muri iyi periode. Uravuga uti jewe amakrize yanje mu mazuru amfata muri ibintu vyacitse vyawe. Reka nabwire abantu b'Imana ngenda nakubwire ngo hari igihe umuntu aryohererwa ikibanza. Uravyumva, hari igihe umuntu atuva confort, hari igihe umuntu agubwa neza mu kibanza c'amarira. Kandi igihe umuntu yizera amaze gutangura kuryohererwa ikibanza atarico, uravyumva, abahejeje guhusha. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma uno munsi unyemerere dusomye muri iyi nkuru n'introduise iyi message shaka kutwiga ko muri iyi misi yose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yohani igice ca 5 umurongo wa 2, sivyo? Canke guhera ku murongo wa mbere. Yohani igice ca 5. Mbwire umuntu micaye uti akayabagu keza. Mbega hajya akayabagu ni Kinyarwanda na? Ya petisi Kinyarwanda nawe. Akayabagu ni Kinyarwanda. Ni iki none yo muntu mugomba kubwira ngo agubwe neza ariko arafungura mu vyita gute? Aryoherwe. Haleluya. Mumbwire uti ryoherwe gose. Haleluya. Amena. Hava ngo hanyuma y'ivyo haba imisi mikuru, chapitre 5 Yohani igice ca 5 ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo haba imisi mikuru y'abayuda. Yesu adugiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu Giheburayo citwa Betesida, cariko amabaraza 5. Muri yo hari hajyamye abantu benshi bagwaye
n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse bari barorereye kwa amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umarayika yamanuka aja muri kino kidengeri akakizikurura amazi, maze uwitangiye gutambukiramwo amazi azikurutse niwe yakira ingwara yamufashe iyo ari yo yose. Hariho umuntu yari afise ingwara ayimaranye imyaka 38. Haleluya. Iyi nkuru irikira tubwira ikibanza abantu bahuriramwo, kandi ico kibanza abantu bakagihuriramwo bafise ubumuga bw'ubwoko butandukanye. Harimo abantu bamugaye, harimo abantu bagwaye ingwara zidakira, hari abantu bari paharize, hari abantu bafise ubwoko butandukanye vy'ibibazo bahuriye muri ico kibanza, sivyo? Ariko kandi Bibiliya ntishaka kutubwira cane ku bandi bose, uretse ko Bibiliya idushingira intahe ku bitangaza vyakoretse, kuko Bibiliya ivuga ngo rimwe na rimwe ngo muhemu haraza amazi yahora yiburuka, uravyumva, amazi yahora yiburuka. Kandi ngenda kubwire yuko source y'iki gitangaza Bibiliya ugerageje kugira ubushakashatsi canke ukugira recherche ntusanga ibi bitangaza vyakogwa n'Imana, ariko cari ikintu kihari, ariko kandi kidafise intahe ishingirwa na Bibiliya yuko cari ikintu Imana ikora, sivyo? Ariko kameme abantu barahaba, amazi akavyuka gatoya, uwitanze mu bwa mbere akagira gute, akayakorokeramwo agakira. Ariko kuko birumvikana ko cari kibanza abantu bakiriramo, birumvikana ko cari kibanza abantu baboneramo igitangaza cabo, ariko kandi naho cari kibanza abantu baboneramo igitangaza cabo, hariho obstacle canke hariho contrainte, sivyo? Hariho intambamyi, hariho ibintu biza ntivyari vyoroshe, nticari igitangaza coroshe, cari igitangaza utora kwibarabara, ariko kameme carakorekaye. Ariko jengerageje kwiga inkuru numvise inyigishije ibintu vyinshi bikomeye. Uti mu buryo buhe? Aha naho abantu bahora bahakirira, uravyumva? Nibaza ko hari abantu benshi, murumva ko nico kibanza no kigira Kigali, uravyumva? Numvise ejo bundi hari umuntu nungeze kumva muri RFI, kandi nubu asiziraje muri Tanzania, sinzi vyiwaho bigeze, areze nk'imyaka 2, nimba yavumbuye umuti ateka mu biti, nimba agira gute sinzi ko mwe mwamumvise, nimba mumviriza BBC canke mukurikirana, ni muri Tanzania mu karere ka Arusha. Reka sinda muvuge ko cane ngo muje no kumurondera, ariko hari intahe nyene ngo akiza ingwara, isi yose ikamanuka, ku buryo na guverinoma ya Tanzania yabaye oblige kurungikayo gushiraho inkomezi n'abapolisi kugira ngo bacungere umutekano. Turafise abantu benshi no mu Burundi bagiye, usanga imiduga n'imiduga itonza abantu bamara imisi imbere yuko bashikirwa bagiye kwakira igitangaza cabo. Ntumbaze rero ko bakize canke bagize gute, ariko iyo nkuru narayumvise, ubwo uzobikurikirana bazo bafise ikibazo cyo mu buryo bw'impwemu. Bona sifiwe sana. Ariko ico shaka kuvuga ni iki? Be naho hantu iyo hariho hakwega abantu benshi, kuko urumva abantu bafise ubumuga n'abafise ibibazo bidatorewe inyishu, umuntu wese usanga ari tante canke agerageza kurondera inyishu yo mu buryo bwose. Rero mwiyumvira aho hantu amazi ariburuka, abantu barahari, abantu bahajyamye ni benshi cane, ngira bararuta igitigiri c'abantu bari hano hantu, uravyumva? Uko barushiriza kuba benshi, murumva yuko hari abari ku muryango wa mbere bari hafi ya piscine, uravyumva? Nibaza ko hari n'abari bari panshe baba bajyamye gutyo, urana niyo buru gusunika tuyo wimereye gutya kuri piscine, isufi kugira mouvement gauche canke droite uba wakorokeyemo tugitangaza ukakibona, ariko ucunganye n'amazi. Ariko wiyumvire aba bantu bagomba gucungana nuko amazi yiburuka, kandi nta programme nta gahunda yari ihari. Vyashobora kuba saa 6 z'ijoro, vyashobora kuba mu gitondo, vyashobora kuba kare, washobora gutwagwa n'itiro ugaca usanga bakubwiye ngo Jacqueline yakize, ngo vyabaye ryari, ngo mazi yiburutse gatatu kangahe, bene wabo baramuterura bamutayo, Jacqueline yakize yagiye, uravyumva? Ibikabi gucyo onya, uravyumva? Aho hantu nyene abantu nyene bakagenda bahakirira, sivyo? Ariko kandi ukumva yuko bafise ubumuga butandukanye, siko? Ariko jewe nagejeje kwimvira, ndaja kure gatoya muri iyo nkuru, ndimvira aho hantu be haba hameze gute. Uyu mugabo Bibiliya itubwira ngo yarahagwariye imyaka 38, sivyo? 38. Ariko ngerageza kumwimvira, warubize ahantu maze imyaka 38, urabona ahantu maze iyo myaka, burya nasanze nta kintu kibi nk'umwana w'umuntu ukuntu ameze.
umuntu aragwara ingwara canke akagira ikibazo mu minsi ya mbere, mu mezi ya mbere ikibazo kigishika, ushobora kuba wagize ikibazo mu rugo, mu minsi ya mbere kigishika waratabaje, uvyura pare na marene, uja mu bavyeyi, ugira gutukora ibintu byose. Iminsi ya mbere ingwara yagufashe, wakoze ibishoboka byose, urondera abantu, urondera wo kuvura, uragerageza, ugira contacte zo mu Buhindi, ugira ibintu byose. Iminsi yose abantu bacinjira mu kibazo, urashobora kubabonamwo ishaka ryo kukivamwo, ariko uko umuntu ateba kuva mu kibazo niko kijya kibazo agenda araciye appropriate kigacika ikintu ciyo. Ugasanga wa muvuduko wo kurondera kuva muri situation mbi, wa muvuduko wo kurondera yuko ubuzima bwawe bushobora gutera imbere, ugasanga wagiye uzima warashitse ahantu biratanguye gucika ibintu bisanzwe. Biranashoboka yuko mu minsi ya mbere wumvise ndi ijambo ry'Imana, wari mu bantu bagenda gusengerwa kugira ngo ikibazo cawe kihave, wasengewe n'abantu benshi, uravyumva, ariko haragera ahantu ntucizera nuko n'amasengesho yo bihindura, niyo abandi bahagurutse kuja gusengerwa uravuga uti jewe nararusha. Ugasanga umuntu arashobora gushika ahantu aho ikibazo ciwe kimwifatira, ariko reka nakubwira ikintu kimwe, reka ndabibutse yuko kimwe mu bintu Imana yaduhamagariye, kandi nzohagarara ko cyane mu bintu byose nzovuga, naho ntaratora umutwe w'ijambo w'iri jambo turiko turavuga. Kimwe mu bintu Imana yahamagariye ishengero canke itorero ryayo, Imana yaduhamagariye ijambo ryitwa umudendezo. Uravyumva, Imana yaduhamagariye ijambo ryitwa umwidegemvyo. Umuntu w'Imana agomba kuba ari umuntu ari free, agomba kuba ari umuntu yidegemvya kuri sorte canke ku bwoko bwose bw'ikintu gishobora kuza gucinyiza ubuzima bwawe, kikabubuza kwagukirwa no gushishikara mu vy'Imana guhamagara. Kandi igihe cyose ufise ikintu kikuboshe, ico kintu kikubuza kuja mu muhamagaro, kikubuza kuja mu vy'Imana ikirahamagara ubuzima bwawe, kigutuma ugishira kwa maso, kuko kirakubuza umwidegemvyo, ukaciyumvirako, ukakimeditako, ukakirimburako, kigacika ikintu kigize ubuzima bwawe. Ariko ukurushiriza gushira kwa amaso kandi kitariko kiranahinduka, niko urushiriza gutakaza amasaha yawe n'umwanya wawe wo gushika ku vy'Imana ikiraguhamagarira. Ugasanga umuntu w'Imana yaracerewe, yarazirikiwe ahantu, arakunda Imana, arashaka Imana, ariko hari ahantu quelque part yacengewe mu buzima bwiwe, atangura no kubifata nk'ibintu bisanzwe, agatangura no kubakana, ukarongorana, ukubakana n'ikibazo cawe, ugahoberana naco, ugasanga ica abandi babona ko kidasanzwe, kitari normal, wewe kirasanzwe. Sibyo abantu b'Imana? Hari ibintu ubayemwo wita bisanzwe, uravyumva, ariko no musi ndaje kubwira ikintu ngo si bisanzwe. Ndaje kubwira ngo umuntu w'Imana agomba kuba anime n'umutima, uravyumva no kwizera n'ishaka n'igishika, uravyumva mu mutima wiwe cyo kubona ubudasa igihe cyose mu buzima bwiwe, ariko arazunguruka ahantu hamwe kandi bidasa n'ivy'Imana yavuze ku buzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Uyu muntu yari amaze iyi myaka hano hantu, imyaka warubize imyaka 38, ni kuvuga urazisanga apuvyuka mu gatondo, abo muri kumwe bose bagwaye. Uyu mugabo mubajije yakubwira ngo ngo arundi yitwa Jacqueline, wewe ngo nibarinze kumushika nayo, we baramufashe bamuterera hejuru nka tenisi, aragenda araguhamo acarakira. Aba ni babantu usanga aramaze kumenya amasaha yiwe guteka kayi, uravyumva, agateka 2:50, barabizi n'abakoropa aho hantu, barabizi yuko Ezekiel 2:50 aba yakija kayi kiwe, uravyumva, barazi ko adashiramo agasukari, usanga bamaze kumenya abo mugorewe hamwe, uravyumva. Kandi ngana kubwira ikintu kimwe, burya iyo ufise ikibazo usangiye n'abandi bantu benshi, uhakwa kwibaza ko biri normal, kubera ufise abantu bagukikuje benshi bafise ikibazo nk'icawe, ku buryo ufite mwaramaze kubakirigara. Reka nabwira ngo mu kibanza c'ikibazo cawe ushobora kuba umugore, ukaba urugo rumeze nabi, ugasanga wamaze kuronka inshuti z'abandi bagore bubatse nabi. Iyo muhuye ku mugore mwaratanga ngo we ni guteresha, ngo je yaratasha yambaye ikirato kimwe, ikindi ubwo tuja mu muhanda tuja kukirondera, weho vyaraye gute, uravyumva. Ugasanga umve ngaha kubera gusa wumvise ikibazo c'undi kiruti ciwawe, ugacuhora tiviza, urabona yona cawe cari gikomeye cane, iciwe kirakomeye cane, byose ubishize hamwe ucutora mido, uravyumva. Hama wamaza gutora hagati nawe ugaca winembesha, ugacuva ngo hopfuma ivyanje ivya Gertrude, uravyo ni kibazo, uravyumva. Mugaca rero nejo mugasura mugahura ngo bewe
musi ni gute ubu yinite ama message ngo he ngo gize gute ngo yo nakuni wakomeza niyo bene abo bantu bakubwiye ngo reka ntaco ngo dukomeze gusenga uravyumva ntibahora banasenga uravyumva kuko vyacitse langaje ko kumure bashobora kuba ari n'abagenzi b'abakristo ariko bamaze kwifamiliariza no kwepuza no kwemera no kugumbira ikibazo cabo uravyumva hari n'abantu ngo ntaco reka dupfe gusenga reka nakubwira ntibapfa gusenga barasenga iyo gusenga ubanje gushiramo gupfa nyikufa tu uravyumva usanga muri langaje kuko turi kuri Betsida ahantu habera ibitangaza muri langaje dufise ururimi gwerekana ko twiteze igitangaza kubera sani z'amazi ariburuka kandi dora tubona abandi babona igitangaza ariko kandi mu rundi ruhande uravyumva mu nyifato zacu nta guhagarara nta shaka nta cifuzo cyo kubona ibintu bihinduka nta cifuzo cyo kubona nta cifuzo cyo gusunika ibintu kwizera dufise amasezerano menshi kandi meza baho ariko kandi nturi kurayakoresha kugira ngo ubuzima bwawe busunikira ahandi hantu kuko nimba ari umuntu agomba kwizera ko bishoboka ni twebwe kuko wasezeranye muri we nta oyaye uribamwo ariko muri we ku masezerano yiwe yose ni yego kandi natwe ngo tukayitabira tukavuga tuti amina haleluya rero kuko dufise ivyo vyizigiro vya influence comportement yacu ku munsi warubizi urabana n'abantu mu kibazo ukabana n'abantu bari addicted n'ikibazo nk'ico na wowe ugize gute mukagira club y'abafise ikibazo kimwe mukaremesherezwa aho hantu uyu muntu ndamubona 38 reka nakubwira ikintu kimwe nasanze urashobora no kuronka udukwen tw'umunezero muri situation yawe mbi erega urashobora no kunahakunda warubiza ushobora no kubikunda ushobora no urabona kuko telma muri benshi a force yo kumva ivyo Pote na Christian bavuga bacitse abagenzi ubiravye neza ahantu wahakunze wakreye confort uravyumva mufise amasaha muza kurabira hamwe match mufise nandi masaha muza kugira uravyumva baza hari abantu baba benevole baza kwitanga baza kubaterura bakaca kubatanu hameze nka rutwatsi bakabagarukana nk'iyarara bakabata uravyumva ugasanga nivyo byose wamaze kumenya tugahunda twaho hantu tukuryohera uravyumva reka ndakubwira ikintu kimwe burya nukuri ntibibaze ngo abakizwa burya bari danger abakizwa bafite amatembe ngo njo ivo ngo njo ivo ngo ivy'Imana nuko uravyumva ngo na Yesu yaravuze ngo data ubugombe bwawe bwanje niba ari bwo buba ngo ivyo ushaka bibi reka nakubwira Yesu mu kuvuga ari rya jambo yarazi ubugombe bwa data ubwo aribwo ariko tuza tugakoresha kanya ka verse dutatona ko yavuze ngo ubugombe bwawe bubi bwanje ntibube wowe ubwiwe nubu ubugombe bw'Imana ku buzima bwawe nubu kuko imbere yo kuvuga ngo ubugombe bw'Imana bube reka nakubwire Imana si Imana mediocrité canke ya fatalite hari ukuntu dufata ibibazo twagumyemo kandi twicayemo tukavyambika ikanzu z'imwemu tukazandika amaverse tukavuga ngo nayo yaravuze ngo navuye mu isi ngo navutse ngo nambaye busa ngo nzosubira mu butaka ndi gusa uravyumva ugasanga ayo maverse yose warafashe mu mutwe kuko na maverse yose akubwira ngo ibera aho hantu 38 ans sivyo abantu b'Imana 38 ikaba imibereho yawe sivyo bikaba ibintu wamaze kuryohererwa bikaba ibintu wamaze kugira ibisanzwe ivo ndashaka kubaza ikibazo no Mose nta hantu uri nta bintu waguyemo nta bintu winjiyemo uno munsi wosanga byamaze gucika ibisanzwe nta bintu urimo mu misi yahera canke mu myaka wahera wari warahagurutse ugatanga kubizana imbere y'Imana kugira ngo ubone impinduka ariko no munsi wazimye ku buryo no kubaza liste y'imitwaro uwo ntukiri mu mutwaro yawe yo gusengera kuko wamaze kuvyita ivyawe haleluya Yesu ashitse aho hantu asanga hari ibitangaza byinshi byabaye asanga hari ibintu byinshi byakoretse asanga hari abantu benshi bakiriye
yakiriye asanga nyene nahantu ariko icamuteye kuhaza uravyumva nuko nawe mu Burundi rugezo yaraje ari nyishu Yesu ashimwe cyane haleluya ashitse aho hantu arahatembera ahasanga abantu benshi uravyumva sinzi gituma atabakijije bose aho kameme yaragiye ku muntu umwe aramubaza ikibazo ati bite ikibazo ciwe cari simple kandi cari kicumvikana neza aramubaza ngo urashaka gukira mugiye mugasoma inkuru y'umutipe inkuru inyishu yiwe je yarantwengeje cyane kandi iratangaje iramaje ngo urashaka gukiza wowe woca wishura gute acamenya ngo urumva aca aratangura histoire uravyumva mbe mwabi sivyo Yesu amubonye aryamye aho ku murongo wa 6 kandi amenye ko amaze igihe kirekire aramubaza ati bumva ugomba gukira unagwara mwishura ati mugenzi nta muntu mfise wo kunterera hariya murajya amazi yazikurutse kuko ngira ngo ndaza uyu ndagacana gadateka urabona uyu muntu uravyumva Yesu yamubaje ikibazo kiri simple uragomba wowe uri mu bantu bagomba gukira mu bisanzwe wo kwibaza yuko Yesu ikibazo yabajije ari question iri bete ni gute wosanga aho abantu bose baryamye kandi bagwariye atakindi kibazo natari gukira aho hantu ukahasanga umuntu biri kirere ko aryamye atava ku gitanda ugacumubaza ngo urashaka gukira mu yandi majambo biraboneka ko akeneye gukira rofeti yuko ari muri kino kibanza cyo gukiriramo ariko Yesu mu kubaza kino kibazo uravyumva quelque part yashaka kuzana defi mu buzima bw'uyu muntu ni kibazo umuntu yo kubaza kibazo mbe umuntu abona ko je ni muri situation mbe ikibazo mbaje baza cyo mbaza ariko kuki kubaza uravyumva bikugarukana handi hantu kohometa en cause ni nkuko Yesu ashize doute kuri volonté yawe yo gushaka gukira wowe ushaka gukira uravyumva aca aratangura ngo nta muntu mfise warubizi nasanze mu gakiza hariho abantu benshi usanga mu buzima bwabo ukuntu babayeho imisi yose ku kibazo tubajijwe cyane ku kibazo gisaba ukwizera cyane ku kibazo gisaba yuko duhaguruka kubijana n'ubuzima bwacu abantu benshi bafise ivyitwazo mu buzima bwawe usanga waradevelope ivyitwazo ku ngorane yawe ku kibazo cawe uravyumva ikibazo kibajijwe wewe ariko buno nyene wamaze gusimbira ku bandi nta muntu mfise nkuko bigomba gusobanura yuko wowe ikibazo cawe nabandi nabantu ariko nta nari mi kibazo caho uri kurajana n'Imana n'iki Imana igomba gukora mu buzima bwawe nta nari mi Imana itumbereye gukora mu buzima bwawe kizokubakira kuca abandi kandi nta nari mwe intervention y'Imana ku buzima bwawe izozifatanye n'uruhara rw'abandi canke ico bashaka canke ico bari prêt gukora kuko Imana ikuravye kuraba nk'umuntu kandi gufise kwisezerano nk'umuntu ataco bifitanye isano na intervention canke uruhara rw'abandi kuko abandi n'abandi kandi Imana igomba kwajisa no gukora mu buzima bwawe Imana igomba kugukoresha Imana igomba kuguhagurutsa Imana igomba gukiza izu yawe Imana igomba gukiza business yawe Imana igomba gukiza sante yawe Imana igomba kwentervena mu buzima bwawe nta narimwe ikeneye kumenya uruhara canke icimviro c'abandi kuko Imana ntacikora ifatiye ku bandi kubijanye n'ubuzima bwacu irikwije Yesu ashimwe cyane irikwije ni alpha na omega ni intango y'ukubaho kwawe ni iherezo ry'ukubaho kwawe umugisha wawe wugariwe muri yo uravyumva inyishu zawe zugariye muri yo uravyumva abandi uravuga ngo abantu ngo nibashatse ko ntera imbere uravuga ngo abantu ngo nibashatse kumfasha uravuga ngo abantu baramperekeje barabimfasha mezi 6 maze imyaka 38 baramperekeje imyaka 10 ariko imyaka 10 bansanze kuri kino kidengeri amazi nigeze kiyiburuka natanguye kwiburuka ku myaka 15 ariko bose bari baramaze kugenda reka nakubika ikintu kimwe ikibazo c'Imana ku buzima bwawe mbega uri sûr wowe ukeneye yuko ibintu byawe bihinduka
kuko nimba bakoze imyaka 10 ntibagushigikire, nimba ugomba abantu kugira ngo ivyo bintu bishikweko, iyo ni inzira imenyerewe. Abandi bose bagize ubaterera mu mazi, iyo ni inzira imenyerewe. Niko bose bakize, niko na Jacqueline yakize. Ariko ubunya haje uyundi muntu aje gukorera mu yindi nzira itandukanye najya amazi, niwe ari karakwibariza, urashaka yuko hari ico no gufasha muri situation yiwawe, kubera uyo atandukanye n'abandi bantu, atandukanye n'izindi nzira zo gukiriramwo abandi bose bakiriyemo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bantu b'Imana, harageze igihe ishengero abantu batahura neza yuko icimana yakubize n'icimana yazirikiye mu buzima bwawe. Nta muntu numwe ashobora kubera intambamye aho Imana ikira jana ubuzima bwawe. Nta muntu numwe ashobora kuba obstacle. Niba ubona hari umuntu hagurutse akakubera intambamye, akagukuza mu kazi, akakuvana mu bantu, akonona opportunity yawe, canke akica occasion yawe yo gushika ku kintu kanaka, uzumenye nimba ahawe ububasha. Yesu yarabwiye umugabo ari hano Pilato, nimba atari Herode, amubajije ngo mbega uzi ko mfise ububasha bwo gukorera kwico nshaka, aho ureka kunyishura avec ureka kunyishura, mbe kuko ntakubona umengura umuntu avuze induru nk'umuntu ageze ku mutabara wa nyuma. Ndiko ndakubaza ivyawe, nawe uri kunyishura yes na no, na wabivuze. Epuru tuhagaze imbere y'umugabo ari we wenyene ashobora kugira gute, ashobora kugukiza canka akakwica. Rero ndashaka ndakubonemwo ishaka, ndashaka ndakubonemwo gutakamba, ndashaka urire, kuko madamu wanje ariko arambwira inyuma ngo yarayarota ngo sindagukore ko sinishingira amaraso, ariko agasuzuguro ndakubonamwo na confidence ufise intera kutumvira madamu, mbega kudatabaza. Yesu aramubwira ngo nta bubasha ufise ku buzima bwanje atari ubwo wahawe. Mu yandi majambo, umuntu wese ashobora kuba yarakubujije kuja ivyo wita ngo shanga ujya muntu ngo ari ni uwiya, shanga Imana izimufashe gose, ujya muntu ngo ari ni uwiya, uravyumva. Reka nawe ikintu kimwe, nimba kamari kuwiya, uravyumva, nuko yarahawe izo mbaraga muri ujya mwanya wa kukuwiya, uravyumva. Ariko kandi ikindi gihe nahone nuvema nimba yarafise ingomezi zo kukuwiya canke kukuponesha, uravyumva, nuko yarazitijwe n'Imana muri kijya gihe nyene. Ariko kandi Imana yashatse kuguhezagira, ujya ntashobora kugira ica hinduye. Nico gituma Yesu yaravye Herode nk'umu acteur, yamuravye nka etape y'ugucibwako, ariko ntiyamuravye nka solution yiwe, kuko yarazi yuko soho yiwe iyo ari karaja kondana ziri ku buzima bwiwe, ico agomba gushikako umusaraba uri imbere y'ubuzima bwiwe. Ivyo byose yarazi neza yuko ni ikintu gikomba agomba kunywako, ni ibintu bigomba gukoreka. Yarazi yuko abantu bose bagomba kunyezereza public no kugira gute. Yarazi yuko pore yabo ntacisobanura kubijanye na destiny yiyo. Ndagomba kukubwira ngo uruhara rw'abantu ntaco ruvuze kubijanye naho Imana ikira jana ubuzima bwawe. Haleluya. Niba abona hari n'uwakubereye intambamye, azoba yakubereye intambamye kuko Imana yashimye kunyico gikombe, kuko Imana ishimye kukwigisha abantu, kuko Imana ishimye kugukuriza mu bihe bigoye bimwe kugira ngo iguhe sagesse, iguhe ubwenge, iguhe sensibilité mu buzima bwawe, kugira ngo no mu gihe cawe cyo gushigwa hejuru uzobe umeze nk'umuntu afise empreinte z'Imana. Nico gituma mu Heburayo ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe kigiye kuza. Haleluya. Uravyumva, sinzo kwandika amabwirizwa yanje, sinzo kwandika ivyagezwe vyanje, sinzo kwandika ordonnance zanje kubisata nkuko nabikoze mu gihe ca Mose, ariko ngiye kwandika ordonnance, ivyagezwe vyanje ngiye kuvyandika ku bitima yanyu. Umuntu wese nzokwiyandikira n'ukuboko kwanje, kandi ivyo onya nta muntu azokwigisha undi ngo menya Imana, kuko Imana izokwihishurira umwe wese ku gatwe kiyo. Hari ishuri ryo mu buzima bwawe ucamwo, aho ugenda uhura n'ibikuzibira, ariko kandi uruhara rwacu nk'abakristo sukuraba abantu nk'intambamye, kuko n'igihe bagize ingomezi zo kuba intambamye nuko Imana ibizibatishije. Ariko twebwe nk'abakristo tugomba kwigishwa n'Imana mu gihe ciza canke igihe kibi ducamwo, kuko ico Imana twigishije muri ivyo bihe kizogira ico kizotumarira mu kubera isoko mugisha abandi bantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mishaho ati nta muntu numwe yokuzibira wowe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ngo nari ngiye gushika kuri bijyango bajya baci banyicira reka nakubwira ikintu kibega muntu w'Imana ni question y'isaha yuko bishika ko ntiyari igeze kuko nta muntu numwe uravyumva yovuguruza canke yohinyura canke yohometa en doute canke yogaruka canke yosubira canke yohindukiza ico Imana yakuvuze ko nimba vyabaye uko hariho impamvu ariko kandi ugomba kuba umuntu w'impwemo kugira ngo mu gihe cawe kibi uhigira ibintu uravyumva bizogufasha mu bindi bihe byose non seulement ku buzima bwawe ariko no kuri benshi uzogenda ufashira kuko vyose bizokoraniriza hamwe kutugirira neza. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Simfise uwunterura ngo anshikane hajya. Raba ikidengeri canke piscine iri ku metero 100. Raba ahantu ndi. Ngerageze ngo ndavura ndiko ndagenda ujye urabona ko atamugaye mubiri wose amugaye juste utugura n'ikiboko n'ibinini yarankubise nsubira inyuma ndagaruka ngaha hanya mu kwezi guheze ngerageza gucariya anya ndahasanga Berkimas wewe n'igikoko akunigirayo hari n'abapfuye kuhaca ndagira gutera urabyumva rero umuntu magazega abi wacu ndabatelefona nkarunka SMS nkarunka email nta numwe aza kuntora nta uzaza kumfasha nukuri umujyango wacu uzi kuno ameze nukuri abantu biwacu nukuri Imana vraiment itu irakagira bashobora uravyumva bakubwira ngo nuwapfuye ngo bagira ngo uravyumva ugasanga umuntu w'Imana uravyumva mu gishingo uravyumva cyo kubona igitangaza ciwe ahubwo ariko yubaka umuhari ariko yubaka mu buzima bwiwe kubaka homor n'umuhari n'ishavu y'ibitagendeka byose ku bantu kandi ngenda kubwira ngo nimba ari ikintu cambere gishobora kwica ubuzima bwawe kikakubera blocage n'amakonfli n'abantu uvuga nabi n'abantu sevya n'abantu ucafuza n'abantu ufitiye ugwango kuko utabizi bashobora kuba ari bo babaye babi birashoboka ko uri mwiza barakurenganije ariko uko ushira inkomezi zawe na energy yawe kubavuga ko no kubimvira ko niko ugenda uhicicara umwansi mu buzima bwawe ugasanga wowe nyine ubwawe wacitse blocage yawe nyene kubijanye n'ivy'Imana ikira kujana ko kuko utagize ubwenge bwo kumenya igiko fata harabakoreshejwe n'umwansi ariko ehera aba bamaze kugukwega nawe uretse gusana bijana kwijana ariko usana wo a 60%. Sivyo abantu b'Imana. Haleluya. Ndabuze untwara ninde yakubwiye kukeneye igihe wagirana isezerano n'Imana ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza ukamwiha akaguhira ijambo akaguha amasezerano ninde yakubwiye yuko waho uzoshika bizova ku bantu Imana izoshira abantu ku nzira yawe uravyumva bazokubera umugisha ariko ikizotuma utabasenga canke utabasegerereza nuko uzomenya ute aba n'abantu Imana yashize ku nzira nkuko yashize ku nzira Eliya igikona aba n'ibikoresho vy'Imana n'abantu Imana iri kiracamwo uzobahezagira uzobakunda ariko ntuzobasenga kuko uzomenya ko bariko barashitse umugambi Imana yakubwiye kera ku buzima bwawe nabo bariko bagira uruhara rwabo nabo n'ivy'Imana iri kirabakoresha mu kuba umugisha ariko sibo tugomba guhereza kwa maso sibo tugomba kwitaye igitangaza cacu nimbeje Imana arakoresheje umuntu ngo akubere igitangaza akagushoboza kuronka amafaranga n'umutahe n'ibindi byose birashoboka yuko wa wundi yakugiriye neza wa wundi ashoboye kugufasha birashoboka ko uno munsi atagikorwa ko n'ikibazo cawe amarira yawe yahora adakoroka hasi akaba yasohoye amafaranga ariko urarira ingunguru akakwihereza akakwitegereza ntabe sensible ukavuga ngo yabaye igikoko ntiyabaye igikoko hari Imana yonyene nimwigirira agakoko gatoya kugira ngo quelque part ureke kubaka ubuzima bwawe ku muntu canke kuri systeme kuko igihe Imana abikoresha mu myaka iheze yagomba kukwereka ko ikwishuye ariko ntiyagomba yuko ubihereza kw'inkomezi zawe ngutangure kumanipula hari abantu bacitse abahinga kukubera ubuzi uruhara rw'abantu utangura kuza nyene unajifanyisha sura ya buruma ukamuyihagarika impande nyene kubera urazi ko adasuporta kubona umeze nabi ukaguma wicisha impande umeze kugira kubaze ngo Jacqueline bite kumeze nawe ukagana nyene wicisha nyene impande nyene ukarindira ko avuga ntavuge urabona kuko yamaze gukomantara kuko ari Imana yugari bloka sensibilité yiwe ukicara hariya muri kwe ukabigira ivya grave ukicara gute ukifumbereza akavuga ngo ndabona uri muri meditation kumbe nawe ufise ishure yogira gute ndabona uruhutsa abantu wicaye nanje nahicara nkaruhuka hararura neza umugongo kumbe wowe uri kuragomba kumanipula emotions ziwe ngo abe sensible never akuma gakawuka kubera iki kuko harana Imana yeje kugara umutima yaramukoresheje pendant un certain temps nigihe caeri Imana arakoresheje igikona kiramugaburira haheze iminsi igikona kirahagarika kuza Imana imuga ngo genda uramupfakazi kugira ngo Imana imwereke yuko
yuko inzira zayo ari igihumbi, kandi inzira zayo ntawozirimbura, ntawoziharura, ntawozimemoriza, ntawozanhojisira, ntawozibika mu mufuko ngo azarazicamwo. Ishobora guca mu kirere, ishobora guca mu butaka, ifise inzira mu ruzi, ifise inzira muri tourbillon, ifise inzira mu muriro, ifise inzira ahantu hose kugira ngo igire neza umuntu wayo. Igukunda yugara zimwe kugira ngo yugurire izindi, ikwigishe kuba umuntu yizera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma abiwanyu batariko baragutwara ku mazi kugira ngo Imana ikuzanire undi mugabo akubaza ngo urakeneye gukira. Atigeze kubibaza uyundi mugwayi numwe, ariko uyu munsi araje gutumbere mu masinzi y'abahari kuza kukubaza iri jambo kugira ngo Imana ikwereke ko naho udafise abiwanyu. Uravyumva, haravumwe wisigira umwana w'umuntu, ariko naho udafise abiwanyu warahinduye canke warahushije objective. Ukwizera kwawe niko ari gukwiye kuba fonde ku bantu, ukwizera kwawe ari gukwiye kuba mu Mana. Ndaba nubu uravyumva, atanu ukwizera ufise, ndaje kugutabara. Wazi ko uyu muntu ari mu bantu bo muri Bibiliya bakize batizera. Abandi Yesu ngo kwizera kwawe kuragukiza, abandi ngo urizeye. Ababaza ibibazo byinshi byo kwizera. Uyu muntu yari down ku buryo yose n'ibyo kwizera nta n'ibyo yamuvugishijeko. Urabona, na Yesu yageze ahantu aranaduta ati mbega umuntu yabagishaka gukira canke ashaka kwibera ahantu, kuko ngira yamubonye katwe atera inkurake aguwe neza amataka. Umuntu kweri umuntu yo muvana ngaha kweri akaronka hande hanaja amazeho 38 ans. Erega ari abantu mu kibazo cabo umenga ni hiwabo, umenga ni demeure permanente. Uravyumva, nta uwo mukura ngo mujane ko ahandi ho mubihira, kuko terma yaramaze kuba muri be ni nk'agafi kari mu mazi. Uravyumva, Yesu akabanza akubaza ati mbega urabishaka? Urabishaka kuguwe neza? Niwe uza abadandaza itabi, niwe uza aho bugara mu ijoro uravyumva bagurisha ibigori, uravyumva niwe uzi na wa mugore, uravyumva urametriza. Mbega uyu muntu mwibaza ko ashaka gutaha? Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Je ndashaka ko ivyanje bihinduka. Bwana sifiwe sana. Haleluya, amina. Nitukemerere situation mbi, uravyumva, ngo itwereke ubundi buryohe bwayo, haba ngo tuhagire muhira. Kuko ivyo bikuza kuja aho bagomba kuja, kandi ugahosha umugambi w'Imana atari kumana. Uragomba gukira, urumva bagira gutena gatekete, ewe bakaca babatayo amura konta histoire ndende. Yesu amenya n'ivyo atarakeneye kumenya, pour tarakeneye inyishu imwe gusa, ego ndashaka gukira. Urumva rero ni sinzi nandi makuru ya muntu. Urabona aba bantu banditse ngo bikeye, hari n'ivyo batanditse. Nibaza ko amajambo y'umugabo yaraye ubupfu ku buryo nibaza ko baragize resume y'ivyo bavuze. Ari umuntu avuga ukamwumviriza ko cyo yashaze resume, yashaze haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, amina. Ariko Yesu aramuraba aramubwira ati ebana, uvuze amajambo menshi atanakenewe, va hasi uterura akarago kawe wigire. Rega wa mugabo arahaguruka, rega wa mugabo ariterura akarago kiwe. Inyuma ya 38 ans ibintu bihejeje guhinduka, atawi iwabo y'intervenye, ariko Imana ihejeje kora intervention, sivyo? Atangura kugenda, igitangaza kiba kirabaye. Ndashaka kuvuga iki abantu b'Imana, kuba warakijijwe kuba uri mu nzu y'Imana ni wihenze, wahisemo neza. Ariko kandi ushobora kuba uri mu bakizwa bananiwe no kunesha icaha, ushobora kuba uri mu bakizwa uravyumva babayeho muri désordre. Mu buzima bwabo nta victoire ihari, mu buzima bwabo nta guhinduka kuhari. Bamwe bamugaye umutwe, abandi bamugaye amaguru. Yego mwese muratambuka, ariko wowe waramumwe mugasanga abantu baramugaye quelque part. Uravyumva, ntibe experimenta victoire y'Imana, barahaguruka bakagwa, bagendera mu buzima bwa esheke. Rimwe na rimwe ugasanga niba abandi nyene niba babonye umuntu agikijwe yifitiye umuriro, bacamwe ati yo rindira aracashushe. Uravyumva, wibaza yuko abantu abakizwa benshi bagwira hanze, wibaza ko bagwira mu kabare aho bahanesha kara. Abakizwa benshi bagwira mu rusengero, kandi bakagwishwa na bene data entre parenthèses bafise experience yo kuri piscine. Ugize ngo uratangura kugira ikintu, ugire effort, ugire gute nawe ukiri gitangaza cawe, barakubwira ati reka nakubwiresha wowe uri paralize amaguru n'intuzenge. Raba je nifite aga problème gusa sinditamo, no shaka no kwiruka wansanza.
ugira ukwega iyo nda yawe reka nakubwira ibiza kuba amazi niyavyuka baguhonyora ko bagenda kuyakorokeramo uza gupfa utaranarengana hajya kubera rimwe na rimwe hari igihe bikanga ko aduze bakahaguruka abandi bagahagurutsa biwabo woza gucika itapi gumaha gushika umunsi zoro umuntu aza guterura nuko bigenda ugaca usubira ukensitara igitanda uramaze no kumenya ko tujyamira ko kabara cyane waratumye ko nakamatera bakita guteka akamatera kakamatera kabagwaye imigongo uravyumva ufise n'agasego uravyumva kameze uko uraza hizuba riza guherera n'ingene uza kurihindukiriza ukaraba hariya anya uravyumva warenstaye n'amasashi gihe imvura iguye uravyumva urabona nukuvuga ngo waramaze kugira domicile fixe uravyumva aho hantu uravyumva nukuri ntaco habaye sivyo ugasanga ni bande bakubwira ibidashoboka ni bande bafise ururimi rw'ibidashoboka ni babandi bagutanze kuhashika ni babandi muri kumwe bitwa ko bizera ni babandi bavuga ushanga ko horakavya kare ngo ijuru gigendemo n'amaguru ejo waraye mu makesha ejo wari wisonzesheje n'uno munsi wabisore washaho ijuru ragiye muri n'amaguru uravyumva bagukubita utujambo kabiri ukavuga ko kasiya sinigire spirituel ukanza nyene ugatangura korosha uravyumva utanga korosha tukameme vraiment ibyo byose unamusanza ibyo byose unora kijijwe ugatangura kuzima urabona wagira kariro ugasanga reka nakubwire hariho aba agent ba satani mu mashengero kandi bazi gutazira bazi gukora mosozi uravyumva basa nabi Imana ariko atakindi bajeje atari kudekuhaja no kuzinya umuriro uri mu bantu gushika naho agutahuza yuko intege nke zawe ziri normale uravyumva ejo mwumva hari umuntu yagize gafe mukiyubaka muri yo hari abantu zosanga batelefona ngo hewe ngo gashasha ngo duhurire ngaha ngo ntuzenya ngo aragize gafe bose gacha biremesha bwana sifiyo rimbla kashatala sata uravyumva ukiyubakira mu ntege nke z'abandi kugira ngo uzivyijwe rya mpwemu yera rishishikara kuvuga ko bishoboka kunesha ariko wumvise abariko baraneshwa satana akabikoresha kugutera intege abo mwicaranye bakabiganira ko ngo ni normal ngo Imana izoderibera nawe ona ugaca usanga abantu bafise conscience ya faiblesse kurusha uko bafise conscience ya victoire ugasanga twarafashe igikorwa cy'umusaraba twarakireduje twakigize ikintu gito turagisuzuguza tukigira ikintu gitoya nkuko umenga ni mohari yindi abasoda biha bataza no gutsinda uravyumva ugasanga ni kuvuga ngo ebana amakari ijambo ry'Imana ngo rifise ubukuba la parole de Dieu a une grande efficacité amasengesho y'umugororotsi agira ikimazi kuri vyinshi ayo majambo yose twarayaze morale ni nka club ni nka rotary ni nka mouvement agakiza kacitse ikintu kidashobora kugarantisa intsinzi mu buzima bw'abantu ariko umuntu w'Imana ngenda kubwira ikintu kibe ngo aho hantu nyene uryamye hari umugabo ari kararengana hagati mu ikoraniro akubaza ngo mbega urashaka ko ivyawe bihinduka reka kumbwira ivyo abandi bose bakubwiye reka kumbwira experience muri kino kibanza reka kumbwira amateka yo muri kino kibanza reka kunshingira intahe ziri negative reka kumbwira ibintu vyapfuye uravyumva nje kukubwira ururimi rw'ibishoboka mbega woshobora kunyizera manga maso woshobora kumva ijambo ngiye kukubwira kuko ijambo ngiye kukubwira rigiye kudeclencher igitangaza mu buzima bwawe atawuje kuguterura ariko niwaza kuryumva ukaryumvira riraza guhindura imibereho yawe ni kibazo cyo guhitamwo gusa uravyumva ukumvira ico riko riravuga nico gituma ushobora kumva amajambo menshi ushobora kumva abavuga butumwa benshi ushobora kumva abantu benshi uravyumva ukaba excited ukakira ukagira gute ugashuha ariko ndagomba kubaza ngo mbega urashobora kumvira ijambo uyu munsi muri iyi minsi urashobora kumvira ijambo ukavuga ati no iki kibaza naho ndakimaze mu imyaka naho bambwiye ngo ni mpaka bigenda uko naho bambwiye ngo ntushobora gutera imbere muri Kigali batakubwiriye gucya na gucya anya naho bambwiye ngo nibishoboka muri Kigali ngo udaciye kuri uyu canke utaraha canke utagize gute ivyo ni ivyo bambariye ariko hari undi mugabo ari karambaza ngo mbega urashaka ko situation yawe ndayihindura uwo ni ntakeneye experience ntakeneye amakuru ya Kigali ntakeneye realite y'ubuzima bwanyu singeneye nuko umbwira ngo pastor vy'ukuri ava uvuye Burundi uravyumva ngaho imeze gose singeneye nuko umva ngaho ingene bimeze ntunambwire n'ivyo ngaho ingene bimeze nibize no kuvangira ukwizera kwanje iri jambo riri valable mu makontina yose mu turere twose mu moko yose ahantu hose rifise ubushobozi uravyumva bwo gukiza byazuye umwami wacu rimukura mu bapfuye rimutwara mu ijuru rishobora kuzura situation iyo ari yo yose peu importe imyaka imaze ijyamye muri ca kibanza ndagomba kubwira no munsi turangiza kandi dusenga ndagomba kubwira kibe ngo sohoka muri ico kibanza haleluya amina wemerera Imana kujane mu kindi kibanza Yesu ashimwe cyane reka duhaguruke dusengere hamwe twese haleluya
Haleluya. Amina. Kasaba baririmbye baze hano hantu bamfasha ndashaka dusenge sivyo. Nimba twari dutasa 2 turafise iminota hafi 15 mbere ko 2 igera. Haleluya. Ariko ndagomba kwikintu kimwe ngo uyu munsi urashobora kuba wawe naho dufise vyinshi vyo kuganira kuri ano majambo, ariko kandi naho tubifise uravyumva Imana ntikeneye iminsi myinshi kugira ngo ukore gutangaza mu buzima bwawe. Yesu ni yaraye muri kijya kibanza kugira ngo ujya umuntu abone igitangaza ciwe mu munsi umwe igitangaza ciwe yaracakiriye. Nawe wica urashobora kucakira uyu munsi ukankira ubumuga mu buzima bwawe, ukankira échec muri ministère, ukankira échec muri business yawe, ukanka échec mu rugo rwawe. Uravyumva hari ibintu wamaze kwicara urabidibamamwo, hari ivy'Imana yagusavye waretse no kubikora kuko wibaza ko atakizohinduka, ukavuga ati mbega ibintu bikorera iki, no bandaniriza iki gukorera Imana gutya, no bandaniriza iki ataco bihindura. Reka nakubwire ngo nimba hari ivyo muhemu yareka arakubarira, ugomba kubanza kuhestoha, ugomba kubanza gusananira guhera ku rwego rw'iwawe kugira ngo ubone igitangaza. Uravyumva? Reka nakubwire Eliya yari umuntu nkatwe, kandi Eliya yarize ko Imana izokora igitangaza imvura ikagwa. Ariko naho Eliya yarize ko Imana izokora igitangaza, Eliya ntiyanegrije gusubira kubaka ivyari byarasambutse, kuko yatahuye ko Imana yiwe ni Imana y'ama principe. Imana ntishobora kuja muri relation n'abantu muri Ancien Testament ande ori igicaniro. Rero naho mfise confidence ko Imana igiye kumanurira umuriro, ako sinsuzugura gusubira kubaka amabuye y'igicaniro. Aya mabuye 12 arepresenta Israeli yavuye muri alliance, singomba gusuzugura kuyubaka kuko ni Imana ya Israeli. Nza gusenga isengesho rito, ariko uko nza kurisenga nza guhamagara Imana ya Israeli imanura umuriro. Ariko ntibihagaze ku bwinshi bw'amasengesho cyangwa imisi y'ibikorane, ako bihagaze kuri assurance yuko ibintu bipanzwe neza. Amaze gutegura igicaniro akubahiriza principe z'Imana, uravyumva ntivyabujije Imana ko intervene. Hari ibintu mu buzima bwawe muri uko gukubitika nizo ngorane wagiye urajamo, buhoro buhoro hari ibintu byagiye biratituka, byagiye birononekara mu mibereho yawe n'Imana. Icumba cawe c'amasengesho carapfuye kirasiba kijamo ivyatsi, ugutanga kwawe kwarabaye affecté, ugukorera Imana kwawe najyashaka wari ufise no kuzinduka byose byagiye bizima. Ubuze ukwega ibirenge, nta kigendeka, nta gifatika. Byose n'ibintu wagiye uratakaza kubera ko ikibazo cagiye kiraba kininiya kikakuryamika ahantu, ugasanga nabo muri kumwe bari mu bavyifashe mwuko onya. Ariko unyemerere vuga uti Imana, ndashaka gusubira no gusubiza ibintu byanje uko vyari bimeze igihe wari ukigendera mu buzima bwanje, kugira Mana nshireho platform ituma ukuboko kwawe n'umuriro wawe umanuka. Imana ntikorera muri vide, Imana ikorera muri alliance, Imana ikorera muri principe zayo. Ntushobora kwiyatanda igitangaza cayo utariko uraveya kuri principe zayo. Izo uzi, izo watahuye, izo wamenye. Sindiko ndavuga ivyo utamenye n'ivyo utatahuye, kuko ukuri watahuye niko ugenderamo. Haleluya. Ariko uvuga uti Imana, ndemeye kugarukana ubuzima bwanje muri wa mutima, muri wa muzima naratakaje, naravuye, narakorotse, naraguye. Haleluya. Subira ungirira ubuntu, subira uminkomeze, subira ubake, subira uhestore. Ndagomba umuntu wese turiko turasenga, umuntu wese uvuge mu mutima wawe uti ndavyanse. Haleluya. Ndubaha Imana izana ijambo mu majambo igihumbi umuntu yoshobora kuvuga, mu majambo igihumbi umuntu yoshobora gupartager. Ako ndubaha mpemu yera yazanye iri jambo, ndizera ko ari ryawe, ndizera ko ari rigusanze kuri piscine aho uryamye, rigomba kukubwira ngo haguruka wikorere ibirago vyawe ugende. Haleluya. Haleluya. Ariko kandi udugije amaboko yawe, twese turi ngaha, twese tudugije amaboko, turirimba indirimbo tuvuga ati Imana nguhaye vyose. Ni indirimbo yo kwishikana, ni indirimbo yo kumuhebera, ni indirimbo yo kwiyabandona mu maboko yawe, ni indirimbo yo kuva mu logique yawe, ni indirimbo yo kuva mu filosofi yawe, ni indirimbo yo kuva mu teori yawe. Wiyumvira nk'umunyarwanda, wiyumvira nk'umunyafrika, wiyumvira nk'uko abiwanyu wiyumvira, urafise uko wiyumvira, ariko mbega uko kwiyumvira niko Imana yiyumvira. Ugomba kuhonosa kuvyimvira bimwe bimwe bipfuye wakuye kumbure muri education, mu buryo warezwe, naho wakuriye, naho wize, nabo mwagendanye canke n'abagenzi bawe. Ugumbira ivyimviro bishasha vy'Imana, kuko Imana irevuze ati sinkeneye kumva izo nzira zingene muhora mukira, nakubaje ikibazo kimwe, urashaka gukira kugira ngo genda gukize mu nzira yanje itandukanye n'inzira zawe usanzwe umenyereye. Kuko nokorera mu nzira usanzwe umenyereye, wo kwibaza ko arajya amazi y'ubupfumu mwahora mukorokeramwo,
ariko ndaje kukwereka yuko hari yindi nzira itavuye ku by'ubumenyereye, ariko inzira iri etabli, inzira nshasha. Raba ndazanye ikintu gishasha, ndaremye ikintu gishasha, ndashizeho igihe gishasha ku muryango wawe, ku nzu yawe, ku bana bawe, ku ruvyaro rwawe, ku bikorwa vyawe, ku mibereho yawe, ku kazi kawe. Urarenganijwe, uramerewe nabi, kandi uravuga uti niko bimeze, niko biri. Uyu mukoresha twese adufata nabi, iyi systeme dukoramo twese dufata nabi. Reka kwiremeshereza mu kibazo kiri generalize, ariko kandi ni wiremeshereze muri possibilité ufise muri Kristo Yesu, kuko kubizera hariho exception, kubizera hariho exception. Kubizera nibagendera mu ruzi rw'abandi, ariko hari uruzi ruva ku mugwa w'Imana Yerusalemu rutemba mu ishengero, ubwo rurahindura ibintu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nguhaye vyose, nguhaye vyose. Shindele maso, kuri uyu mugoroba ndaguhaye ivyanje vyose. Urazi ikibanza njyamuyemo, urazi aho ubuzima bwanje buri, urazi aho maze igihe nugaraniwe. Ndabizi neza Mana yuko iki atari ikibanza cawe. Ndabizi neza Mana yuko atari wo muhamagaro washize ku buzima bwanje. Warampamagaye Mana kugira ngo nerekane ishimo ryawe mu mahanga yose, kugira ngo abantu bamenye ubwiza bwawe biciye mu buzima bwanje. Aho ndi Mana nihari ko herekana ibendera ryawe, nihari ko herekana icubahiro cawe, nihari ko herekana ubwiza bwawe. Nico gituma ndabizi neza yuko atari ikibanza canje. Mpwemu yera, ndaguhamagaye, ndaguhamagaye mu nzu yanje, ndaguhamagaye mu muryango wanje, ndaguhamagaye mu bikorwa vyanje, ndaguhamagaye mu mashuri yanje, ndaguhamagaye mu banje, ndaguhamagaye mu migambi yanje. Kuri uyu munsi Mana ndemeye gusubira guhaguruka kugira ngo ngwane intambara yo kwizera, kuko menye neza yuko iki kibanza naho nakimenyereye si canje, naho ndagifisemo abagenzi, naho hari abambwira ngo ntibishoboka, iki si kibanza canje. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu ndikunkumuye iminyororo yose, imigozi yose yo mu vyiyumviro yanyemeje ko ivyanje ari ibigene, yuko iherezo ryanje ari iri. Ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo, ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Mpwemu yera, mpagurutsa muri iyi misi, mpagurutsa muri kino kibanza, mpagurutsa muri kino kibanza. Ufise inzira nyinshi Mana, uyu munsi wantumbereye biciye mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe n'ubuzima kandi n'ubugingo. Wanzaniye ijambo Mana, wanzaniye ijambo Mana, kandi kubw'ijambo ryawe Mana ndabona igitangaza cawe. Nico gituma mu izina rya Yesu Kristo mbohoje ubuzima bwanje mu vyimviro bibi, ivyimviro vyo kwihebura, ivyimviro vyo guheba, ivyimviro vyo kuneshwa, ivyimviro vyo kugubwa neza mu kibanza canje c'amagorwa. Ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Uragomba gukoresha ubuzima bwanje, ntuzonkoresha ndi muri iki kibanza, ariko uragomba kubohora ubuzima bwanje kugira ngo bwerekane ubushobozi bw'Imana, bwerekane ibitangaza vy'Imana, bwerekane ugukora kw'Imana, bwerekane inkomezi z'Imana. Ubwo nibwo bugombe bwawe Mana, ivyo nivyo ushaka Mana. Warakoze Mana ivyo wanyigishirije aha hantu, ariko singigomba kuhaguma. Mu izina rya Yesu Kristo ndahasohotse, ndahavuye, ndarekuwe. Nibiva ku bantu,
ariko biva kuri wowe. Umbabarire igihe cyose Mana ntakwizeye, umbabarire igihe cyose Mana narondeye inyishu ku bantu, nkitega abantu, nkizera abantu, nkarindira ico bokora, nkarindira intervention yabo, nkarindira ibikorwa vyabo, ariko ndamenye neza yuko iyo ugomba gukora urashobora no gukora ukuboko kw'abantu kutarimo, kugira ngo sinitiranye ukuboko kwakoze ariko bigaragare ko ari wowe ukora, kuko wararahiye yuko atawe muzosangira icubahiro cawe. Mana ndatuye ibihe bishasha imbere y'ubuzima bwanje. Ndavuze Mana ngo iyi ni iminsi y'umugisha ku buzima bwanje, iyi ni iminsi yo kubohoka mu vyimviro vyanje, iyi ni iminsi yo kubohoka mu buryo mbona ibintu, iyi ni iminsi yo kubohoka maranga mutima yanje. Mu izina rya Yesu Kristo, reka inkota yawe ishike Mana, ikora ubugingo bwanje, ibohora ubuzima bwanje, utandukanye Mana yo mwijuru. Hari bisa n'ivyawe ariko bitari ivyawe, hari ivyo nakiriye umenga n'ivyawe ariko bitari ivyawe, kuko bishaka gusa. Oh Mana, niwuzuze mpwemu wawe, nyuzuze umwuka wawe, kugira ngo nshobore kurobanura, nshobore gutandukanya, mbona ivyawe n'ibitari ivyawe, n'ibifise ishusho y'ivyawe atari ivyawe. Ubimishurire muri iyi minsi Mana, ubishira ahabona Mana, mu izina rya Yesu Kristo. Nibisa n'ukwizera ariko ari bipfuye, kuko hari ukwizera gupfuye Mana, ubikure mu buzima bwanje, kugira ngo ngendere mu mwidegemvye, mu mudendezo Mana wampamagariye. Satani nta bubasha ufise ku buzima bwanje, nta bubasha ufise gukungumiza ahantu. Ubuzima bwanje bufise umugambi, ubuzima bwanje bwahamagawe n'Imana. Imiryango iradukeneye, ibihugu biradukeneye, amahanga arakeneye ishengero, abantu barakeneye ababohotse, abantu barakeneye amavuta ya Kristo. Ayo mavuta ari kuri twebwe, ayo mavuta ari ku ishengero, ayo mavuta ari mu buzima bwacu. O mpwemu yera, tembesha igikombe canje, tembesha amavuta yanje, tembesha amavuta yanje. Shindere masondolo moshondolo bosatakasha, shindere masondolo moshondolo bosatakashata, kindere masondolo mosondolo moshindere baso. Oh Mana, ndavuze ngo reka Mwami ibitangaza vyawe bikoreke Mana yo mwijuru. Reka Mana mwijuru abantu babohoge Mana yo mwijuru. Ivyimviro byose vyahagurutse kugwanya Kristo, ivyimviro byose vyahagurutse kugwanya wasizwe amavuta, ivyimviro byose vyahagurutse kugwanya ubwami bw'Imana mu bantu b'Imana, mu nzu y'Imana, ndabiboshe mu izina rya Yesu Kristo, ndavyugaje mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndabohoje ubuzima bw'aba bantu Mana yo mwijuru, kugira Mana yo mwijuru ngo ukurikize ijambo ryawe n'ibitangaza n'imibereho mishasha. Basubizemo intege, basubizemo inkomezi, basubizemo ubushobozi, basubizemo Mana yo mwijuru icizere, basubizemo Mana yo mwijuru ubushizi bw'amanga, basubizemo Mana yo mwijuru icizere. Basubire bahaguruke, basubire bavyuke Mana. Bavuze ngo nuyirenga riregarega, ntuzorihohosha ariko uzorikomeza Mana. Fasha abamaze gutakaza intege mu mavi yabo, icumba cabo cyo gusenga cononekaye kigasiba Mana, basubizemo inkomezi Mana. Batakaje umwanya wo kurondera ivyawe kubera ubuzima bubatwara umwanya mwinshi, bikagenda bivyetufa kandi vyonona imbuto yawe muri bo Mana. Yikorere, yibagarire, yirestore, kugira ngo Mwami basuye gufata urugendo. Urakoze mpwemu yera, kari wowe ukora, urakoze kari wowe ukora mu buzima bwacu, urakoze kari wowe ushiraho ibihe bishaje. Icoro n'ikibi cawe ubu niyo idashira, ukiza ingwara, ubohora umuntu wese, ubohora ubugwayi bw'uburyo bwose, ubohora agahinda k'uburyo bwose. Abahuye na deception bari hano hantu, bari muri prison yo guhemukirwa Mana, ubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Ubakure kwico kibuye ku mutima, ubakure mwako gahinda mu izina rya Yesu Kristo. Ibuhemi yari yose bosha umuntu ari hano hantu, oh ya desespoir, abagerageje bikanka, baragerageje baragerageza Mana mwijuru, bacitse intege ntibagikwaya, nta n'ukibizera Mana. Bageze ahantu babivamwo, kuko Satani yabonye kapasite yabo n'ubukozi n'ubushizi bw'amanga bwabo, agerageza kubaca intege. Ndavuze Mwami ngo subiza inkomezi mu buzima bwabo Mana, subiza inkomezi mu buzima bwabo.
Mana kiza ingo Mana yo mwijuru ziri hano hano ziriko ziraca mu bihe bigoye. Mana urukundo rwatewe n'ibibazo by'ubukene n'ibibazo mwami bindi biza mu rugo. Mana subira uzibagarire. Mana ugarukana urukundo usubizeho ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Mana abantu babasubiremo inkomezi Mana. Uri Mana igira neza kandi mwami tugushimiye ku mwanya waduhaye kandi twizera ko nawe ukorera mu mwanya Mana yo mwijuru. Mana ukora ibikomeye ukora ibihambaye. Mana uduhe gutemba muri uruzi muri imisi isigaye kugira mwami Yesu ngo abantu bawe bashitse babe abantu bakomeye kandi abantu bakuze kandi abantu bagukiwe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Mana ibahezagire.